Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona, nkaba ndakuramukije ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Mu cigwa cacu giheruka twabonye ko Kristo ari we mwungere mukuru, twarabonye kandi ingene Dawidi yaturira Imana ivyaha vyiwe kugira ngo abiharigwe mu gihe biboneka ko yari mu bihe vy'amagorwa. Twashimikiye kuri Zaburi ya 24 n'iya 25. Muri Zaburi ya 24 twabonye ko havugwamwo ukugaruka k'umwungere mukuru. Twabonye umuhinga umwe w'umuyuda muri vya kahise avuga yuko iyi Zaburi yaririmbwe n'imigwindwi y'abaririmbyi n'abacuraranzi bariko bagendera imbere y'isandugu y'Imana igihe yari kiravanwa ikiriyati Yeyarimu ijanwa ku musozi Siyoni, aho Dawidi yari yayitunganirije mu kurindira ingoro y'Uhoraho yuko yubakwa. Zaburi ya 24 twabonye ko igizwe n'ibice bibiri. Igice ca mbere kiva ku murongo wa mbere kigashika ku murongo wa 6 kikaba cerekana abagendanyi b'umwami binjira ibwami. Igice ca kabiri naco kiva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10 cerekana ukugaruka k'umwami aje gushinga ubwami bwiwe. Iyi Zaburi twize ko ni Zaburi ya 25 mu cigwa giheruka. Iyindi Zaburi twize ko mu cigwa giheruka ni Zaburi ya 25, ikaba iri mu mugwi mushasha w'amazaburi 15 avuga hanini ku vyabaye kuri Dawidi no kuri kazoza k'amasigarira y'Abisirayeli bubaha Imana mu gihe c'irinde ryabo. Ayo mazaburi 15 twabonye ko atangurira kuri Zaburi ya 25 agashika kuri Zaburi ya 39, kandi akaba arimwo ubutumwa buhambaye ku bugingo bwacu muri ino minsi, kuko avuga kuri kahise no kuri kubu mbere no kuri kazoza. Mu cigwa cacu c'uno munsi naho turabona ingene Dawidi avuga ku bugororotsi bwiwe. Icigwa gishimikira kuri Zaburi ya 26 n'iya 27. Dutangurire ku gusoma mu icete rya mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igihimba ca mbere umurongo wa 30 havuga ngo: niyibaha kuba muri Kristo Yesu, yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana n'ukugororoka n'ukwezwa n'ugucungurwa. Yesu Kristo yahindutse ukugororoka n'ugucungurwa ku bwanje no ku bwawe. Nico gituma uyu munsi jewe ndi muri we, sinzi nawe aho uri, kandi ubu ndemerwa n'Uhoraho ku bwa Kristo. Ngiyo rero insiguro y'ugusenga mu izina ryiwe, ariryo zina rya Yesu Kristo. Nukwerekana igikorwa ciwe n'ico akwiye n'ikibanza afise mu masengesho yacu. Turabe rero iki iyi Zaburi ya 26 itubwira. Imirongo ibiri ya mbere ivuga ngo: Uhoraho uncira urubanza kuko ukugororoka kwanje ariko ngenderamwo, kandi nizigira Uhoraho ntakekeranya. Uhoraho unsuzume ungerageze, sesa umushaha wanje n'umutima wanje. Iyi Zaburi ya 26 rero inyibutsa Zaburi ya mbere, na cane cane dusomye uwu murongo wa mbere w'iyi Zaburi ya 26 uratubwira ngo Uhoraho uncira urubanza kuko ukugororoka kwanje ariko ngenderamwo, kandi nizigira Uhoraho ntakekeranya. Kubw'ukwizera Uhoraho vyatumye Dawidi adasubira inyuma ngo ave ku Mana, atari uko yari umunyenkomezi, kuko nawe yarazi ko atankomezi afise, kandi yarazi yuko kwizigira Imana ariko kuzotuma imuramira. Ico nico natwe dukeneye mugenzi. Nta ubasha kubwiwe kwirinda ngo ntagwe no kudakora icaha no kudacumura. Umuririmbyi yaciye avuga ngo uhora umfasha Mana ndeke kukwibagira,
ndetse no kukubabarisha ugucumura kwanje. Kuva rero ku murongo wa 3 w'iyo zaburi ya 26 ya Dawidi aravuga ngo, kuko imbabazi zawe ziri mu maso yanje kandi ngendera mu kuri kwawe, sinicarana n'abanyabinyoma kandi sinzogendana n'indyarya canke ikoraniro ry'inkozi z'ibibi kandi sinzokwicarana n'abanyakibi. Aya majambo arasa n'amajambo dusanga muri ya zaburi ya mbere Dawidi avuga ngo ngendera mu kuri kwawe. Amajambo ni meza kandi araryoshe mu kanwa k'umukristo. Wibuke yuko no muri zaburi ya mbere ku murongo wa mbere havuga ngo hahiriwe umuntu ataja mu mohe y'abanyakibi. Ku murongo wa 4 w'iyi zaburi ya 26 Dawidi abivuga vyeruye ko aticaranye n'abanyabinyoma canke ngo agendere indyarya. Dawidi ntiyigeze yicarana canke ngo agendane n'abantu b'iminwa igoreka, nk'uko umurongo wa mbere wa ya zaburi ya mbere ubivuga, ati hahiriwe umuntu ataja mu mohe y'abanyakibi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Ku murongo wa 6 w'iyi zaburi turiko turigako ya 26 Dawidi avuga ngo, nzokaraba mu kwerekana ko atacaha kinyagira, niho nzobona gukikuza igicaniro cawe uhoraho. Nshuti yanje mugenzi, ukwizera k'umuntu kugaragazwa n'ubuzima bwiwe bwiza, ubuzima bufise intahe ishimwa n'Imana n'abantu. Kumbure igituma iyi zaburi iri mu mugwi w'amazaburi atamenyerewe cane uwu munsi, nuko ivuga mu buryo budasanzwe ku buzima bw'umuntu ahimbara Imana. Ku murongo wa 12 wa zaburi ya 26 dusoma ngo, ikirenge canje gihagaze aharinganiye, nzoshimagiriza uhoraho mu makoraniro. Aya n'amajambo akomeye, ngo ikirenge canje gihagaze aharinganiye. Akaba yerekana yuko Dawidi yashinzwe ku rutare kandi ko yarashikamye kubwo guhagarara ahantu haringaniye. Mukundwa nyumviriza, iyo ugendera ku mpande z'umusozi unyerera, ushobora nawe kunyerera ukagwa hasi. Abakristo benshi uyu munsi bari mu bihe nyene byo kunyerera no kugwa hasi. Bagenda begera icaha, bacimenyereza kandi bakina naco. Ntibagomba kugihunga, naco kirabanyereza kikabata hasi. Umunsi hari abakristo benshi batagira imigabo yo kwitandukanya n'icaha, kandi arivyo vyari bibabereye. Igihe kimwe umupfasoni umwe akijijwe yakunda kumviriza ubutumwa bwiza buciye kw'iradiyo, nkuko nawe uwo munsi uriko urabwumviriza. Hanyuma rero uwo mupfasoni yandikiye umuvugabutumwa wo kw'iradiyo amusaba impanuro z'ukuntu yokwifata mu bupfakazi bwiwe. Uwo mukenyezi rero yanditse avuga ko umugabo wiwe amaze gupfa, haje umugenzi w'umwishikira ku mugabo wiwe agerageza kumwitwararika cane. Uwo mukenyezi amaze kubona uwo mugenzi w'umugabo amwitwararika cane, ntiyatevye kumva nawe amukunze. Hanyuma rero acatangura kumva yomuha ikibanza kinini mu buzima bwiwe, ariko mu mutima akumva ijwi rimubuza iyo nyifato. Yanditse rero kugira ngo abaze ico yokora. Umuvugabutumwa amaze kuronka iryo kete ntiyatevye kumwishura, amwandikira amuhanura kuva mu gisagara yarimwo kugira ngo aje kuba mu kindi. Umukenyezi amaze gushira mu ngiro impanuro yari yahawe, vyaciye bimugendera neza. Hanyuma aca yandikira wa muvugabutumwa aramubarira ati, iyo nkagumaho naba ndazi ko mba naravuye ku Mana. Mugenzi wanje unteze amatwi, iyi nkuru mbega ntaco wewe kwigishije? Mbega uhagaze hehe uyu munsi? Aho nturi ahantu unanijwe n'ivyaha, ariko ntugombe kuhava muri rwarunganwe rubi, muri kagakuku. Ndakwinginze uveyo, kuko igituma abantu benshi bava ku Mana bagasubira inyuma, nuko bama baranigana n'ivyaha bakwegewemwo n'urunganwe bagendana. Niwitandukanye n'icaha mugenzi, kugira ngo uronke amahirwe ava ku Mana. Reka dutandukire zaburi ya 27 nayo igizwe n'ibice bikuru bikuru bibiri. 60 ya mbere ivuga ku mpamba Imana iha abayo kugira ngo ibongere ivyizigiro kandi batera intege. 70 isigaye ni isengesho ryo gutabagwa. Zaburi ya 27 si zaburi y'abantu
b'ibitangaza mu kwezwa, ariko ni zaburi irimwo amajambo yo gufasha umutima w'umuntu n'ubugingo bwiwe. Iyi zaburi nayo nyene ni ya Dawidi, ikaba itangura ivuga ku rufatiro rw'amasengesho. Umurongo wayo wa mbere uvuga ngo, Uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje, ninde nzotinya? Uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje, ninde azonca ivuto? N'ubu nyene iyi zaburi irimwo amajambo meza kuri wewe nanje. Dawidi avuga yuko Uhoraho ari we muco wiwe n'agakiza kiwe. Aya majambo ya Dawidi yerekana yuko Imana yacu atari Imana y'umuvurungano, ni Imana igororotse yera, niyo iturongora ikongera ikatuyobora iturongoje umuco w'ijambo ryayo. Ku murongo w'105 muri zaburi y'119, umwanditsi w'iyo zaburi niwe avuga ngo, ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Muri uwo murongo nyene Dawidi avuga ko Uhoraho ari we gakiza kiwe, kugira ngo agaragaze urukundo rw'Imana, kuko ari rwo rwatumye ituronsa agakiza. Ako gakiza rero nta handi tukaronkera atari muri Yesu Kristo. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 3 umurongo wa 16, uca ubona ikimazi c'urwo rukundo rwa Kristo Yesu kuri wewe nanje. Haravuga ngo, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana ntiyakunze abari mw'isi kugira ngo ibakize ataco batanze, yakunze abari mw'isi kugira ngo umunyabyaha wese yizeye ahabwe ubugingo budashira. Ku bwa Simoni Petero, ako gakiza kari gakwiye guca muri iyo nzira, nk'uko abivuga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba ca 4 umurongo wa 12. Haravuga ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Ako gakiza rero ni nako Dawidi avuga ko muri aya majambo twasomye ku murongo wa mbere w'iyi zaburi ya 27 ngo, Uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje. Dawidi ashishikara ngo, Uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje. Imana yacu ntiduha ubugingo gusa, ariko iranadukingira kugira ngo turushirize kuba kuri iyi si dukwiza ishimwe ryayo. Nshuti yanje mugenzi nyumviriza, Uhoraho yoba ari we muco wawe uwu munsi, mbega niwe nkomezi zawe, woba uri umuhigwe namba bimeze uko. Haleluya. Dawidi arangiza uwo murongo avuga ngo, ninde notinya? Mbega uri kumwe n'Uhoraho akakubera umuco n'igihome kigukingira, ninde wotinya? Umukozi w'Imana Martin Luther niwe avuga yuko umuntu umwe iyo ari kumwe n'Imana angana n'isinzi ry'abantu. Uwundi mukozi w'Imana umwe nawe baramubajije igituma adatinya umuntu n'umwe, araheza carabishura ati, naramaze gutahura yuko kubaha Imana bituma ata wundi muntu n'umwe nosubira gutinya. Umurongo wa 2 wa ya zaburi ya 27 niwe uvuga ngo, hamwe inkozi z'ibibi zari zinziye ngo zirye inyama zanje, nibo bandwanya n'abasi banje, baratsitaye baratemba. Muri uwo murongo Dawidi ameze nk'utereza amaso ku bugingo bwiwe bwa kera igihe yari asugerejwe, ariko aragwanirira intama ziwe ngo ntiziribwe n'intambwe canke n'idubu. Nk'uko vyagendeye Dawidi, niko n'uwu munsi hariho abantu bameze nk'intambwe, bameze nk'idubu duhura bariko baragendagenda mu mabarabara canke mu nzira, kandi abenshi muri bo barondera kuturotsa. Mw'ikete rya mbere Petero yanditse mu gihimba ca 5 umurongo w'8 hatwereka iyindi ntambwe iriho kuva ku kuremwa kw'isi, yama yipfuza kutugirira nabi mu buryo bw'impwemu. Petero aravuga kuri iyo ntambwe aduhanura avuga ati, mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umwasi wanyu ari we Satani agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa. Ku murongo wa 3 Dawidi ashishikara kuvuga muri iyo zaburi ya 27 ngo, naho ingabo zocumbika ahantu ngo zintere, umutima wanje ntiwotinya. Naho intambara yovyuka ikandwanya,
no muri yo norema. Usomye aya majambo uca ubona ko ivyizigiro vya Dawidi vyari mu maboko y'Imana koko, kandi iyo niyo mpamba Imana itekerera abayo uwu munsi. Wewe ga mugenzi, mbega uramaze kubona yuko igihe cyose umwami Yesu yaganirije intumwa inyuma yo kuzuka kwiwe yama atangura kubabwira ngo ntimutinye? Nubwo ubwoba bukunda kudutera inshuro nyinshi, ntidukwiye gutinya mu gihe cyose twizeye uwanesheje urupfu na kuzimu, ari we Kristo Yesu umwami wacu. Ku murongo wa 4 Dawidi ashishikara kuvuga ngo ico nsaba Uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika, ni ukuba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ukubaho kwanje, nkaraba ubwiza bw'Uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Umurongo urimwo amajambo akomeye cyane, kandi yari afise ikintu kimwe Dawidi asaba Uhoraho, nico yumva ubugingo bwiwe buhahamiye gusa. Pawulo nawe vyamugendeye gutyo nyene. Mw'ikete yandikiye Abifilipi mu gihimba ca 3 umurongo wa 13 n'uwa 14, Pawulo avuga ati, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma ngashinshikara ibiri imbere, ndakovya gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mw'ijuru. Nshuti yanje mugenzi uteze amatwi zino nyigisho za Bibiliya, ikidukwiye wewe nanje uwu munsi ni ukugira umwitwarariko wo kubaha Imana. Mu vy'ukuri ubuzima bwacu bwo kuri ino si burashira, ari naco gituma mbere dukwiye kwama twubaha Imana, yoyo izoduha ubugingo budashira. Uwu munsi hariho abantu batari bake bafise umutima nk'uwa Marita igihe yari mu gikoni agomba kuzimana Yesu Kristo, kuko yari yabagendeye. Kubera ko Marita yari kakora igikorwa co guteka wenyene, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba c'icumi umurongo wa 40, harageze igihe yumva arambiwe, aca atangura gushavura no kwidoga mu mutima ko yatanywe ibikorwa na Mariya mwene nyina. Inyifato nk'iyo kuri Marita yatumwe no guhagarika umutima wo kuzimana vyinshi. Ese ukuntu ivy'ubuzima bigoye benshi muri twebwe. Abatari bake uwu munsi bahagaritse imitima kubw'indyane ziri mu bantu hirya no hino, abandi kubw'inzara, abandi kubw'ubutunzi, abandi kubw'ubukene, abandi kubwa kazoza kabo, abandi kubw'ibiza bihanamiye isi, abandi kubw'ibindi bishobora gutera ubwoba umwana w'umuntu. Ariko rero nubwo bimeze bityo, ikidukwiye wewe nanje ko twamaze kumenya Imana, ni uguhagarikwa umutima nuko ubutumwa bwiza bushikira abanyabyaha bose, kugira ngo babwizere bihane bahabwe ubugingo budashira. Tugarutse kuri Dawidi rero ku murongo wa 4 wa Zaburi ya 27, avuga ko ico umutima wiwe uhahamiye ari ukuba mu ngoro y'Uhoraho imisi yose y'ubugingo bwiwe. Ku bwa Dawidi vyari bikwiye ko isanduku y'Uhoraho ibana nawe i Yerusalemu, kuko yari nk'ikibanza Imana ibonaniramwo n'abantu bayo. Dawidi yarakoze vyose bishoboka yubakira iyo sanduku y'Uhoraho, kandi vyongeye yategekanya kubaka ingoro y'Uhoraho. Ivyo rero nivyo Dawidi yahagarikira umutima mu buzima bwiwe, akongera akavyitwararika, kuko vyamuha kuba umwishikira ku Mana. Nshuti yanje mugenzi, nunyumviriza kuri uno munsi, turabishikira ku Mana duciye muri Kristo Yesu tumwizeye, kandi ico nico kintu dukwiye kunezerererwa, kandi ni Kristo nyene adushoboza kugishikako, tukagishira ku mutima, tukacitwararika mu buzima bwacu. Umwami wacu Yesu Kristo dufise uburenganzira bwo kwegera Umwami, kandi nta teka ririho kuri wewe nanje riruta kwegera Uhoraho. Reka dushishikare dusome umurongo wa 5 nawo muri Zaburi ya 27. Haravuga ngo, kuko ku munsi w'amagorwa uzonzigama ukanyegeza mw'ihema ryawe, mu bwihisho bwawe bwo mw'ihema ryawe niho azongeza. Kuko ku munsi w'amagorwa azonzigama akanyegeza mw'ihema ryiwe, mu bwihisho bwo mw'ihema ryiwe niho azonyegeza, azonshira hejuru ampagarike ku gitandara. Mbega ubwihisho bw'ihema ry'Uhoraho buri hehe?
ubwihisho bw'ihema ry'uhoraho bwari ahera hahera. Nta muntu n'umwe yari arekuriwe kuhashika atari umuherezi mukuru, kuko hari isanduku y'isezerano. Iyo sanduku yari ihometswe ko inzahabu, ikagira umupfundikizo ukozwe neza, kandi kuri wo Imana yahagenye ikibanza c'imbabazi, kuko cari kimijwe ko amaraso. Uwo munsi kubw'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu yatuviriye ku musaraba, dufise ikibanza c'imbabazi twese twemererwa gushikamwo atankomanzi. Ni naho mbere Uhoraho aduha. Umurongo wa 6 Dawidi aravuga ngo, nubu umutwe wanje uzoshigwa hejuru y'abasi banje bankikije, nanje nzotangira ibimazi vy'umunezero mu ihema ryiwe, nzoririmba, ego cane nzoririmbira Uhoraho amatazirano. Iyo twiyumviriye ku muntu ayo majambo avugwa ko, tukibuka igikorwa ciza yadukoreye, bica bituma twuzura indirimbo z'amashimwe mu mitima yacu. Yesu yadukoreye ibikomeye, abereye gushimwa. Ku murongo wa 7 Dawidi avuga ngo, Uhoraho we, umva gutakamba kw'ijwi ryanje, ute kungirira ikigongwe unyishure. Twabonye ngo mu bwihisho bw'ihema ry'Uhoraho hariho ikibanza c'imbabazi. Uwo munsi Imana yaraduteguriye ahantu h'ubwihisho dushobora kuronderera imbabazi zayo. Umurongo w'8 nawo wa Zaburi ya 27 Dawidi ashishikara kuvuga ngo, wavuze uti nimurondere mu nyonga hanje, umutima wanje urakwishuye uti ndaguhindukirira Uhoraho. Muri aya majambo Dawidi ashira umutumiro mu kanwa c'Imana mu kuvuga ngo wavuze uti nimurondere mu nyonga hanje. Dawidi ku ruhande rwiwe avuga ko umutima wiwe wamaze kwiyemeza kurondera mu nyonga z'Uhoraho. Mugenzi wanje, vyo kubera vyiza gufata ingingo yo kwiyemeza nk'ubu Dawidi, ku neza ya kazoza igufitiye, umutima wuzuye ikigumbagumba gikomeye, kandi kabigomba ko mwogirana ubucuti. Nta kintu kibabaza nk'umubano w'inshuti zibiri atanimwe yigera ibwira iyindi iti ndagukunda. Iyo umugabo n'umugore babanye atawubwira uwundi ati ndagukunda, umubano wabo ntushobora kuba mwiza. N'ubucuti bwacu n'Imana niko bukwiye kumera. Imana ibwiye Dawidi iti ndagukunda, nawe yaca yibwira ati nanje ndagukunda. Imubwiye iti ndagomba ko tugirana ubucuti, nawe yaca yibwira ati ndagomba ko tugirana ubucuti. Ku murongo w'9 Dawidi avuga ngo, ntumpishe mu nyonga hawe, ntiwirukanishe umusavyi wawe ishavu. Ni wewe wamye uri umutabazi wanje, ntumpebe Mana y'agakiza kanje. Igihe Dawidi yari yacumuye, yarabonye aratahura guhebwa n'Imana ico arico. Yatakaje umunezero wiwe, atakaza ubucuti bwiwe n'Imana. Nico gituma yasenze muri Zaburi ya 51 umurongo wa 12 ati unkomorere umunezero w'agakiza. Umurongo wa 10 wa Zaburi ya 27 turiko turigako uvuga ngo, niyo data na mama bonta, Uhoraho azonyitorera. Hari abasiguzi ba Bibiliya bavuga ko uwo murongo woba wanditswe n'uwundi muntu atari Dawidi. Igituma bavuga gutyo nuko abavyeyi ba Dawidi batigeze bamuta. Ariko rero abavuga gutyo baba banyuranije gato n'ico Dawidi avuga. Dawidi ntavuga ko se na nyina bamutaye, ariko avuga ati niyo vyoshika bakanta, Uhoraho wewe azonyitorera. Kumbure wewe so na nyoko ntibaraguta, ariko niyo vyoshika bakaguta, menya yuko Uhoraho azokwitorera namba umushize ku mutima akaba ivyizigiro vyawe. Hariho benshi bahora bambwira batabavyeyi umuryango warantaye kubwo kwizera Kristo. Nshuti yanje uhumure, Uhoraho azokwitorera. Uyu munsi abavyeyi batari bake barahevye abana babo, amashirahamwe abariya barera. Nubwo woba ufise ibikorwa bingana gute, haba mw'ishengero canke mu yindi mikorwa vya misi yose, niwe ukwiye kurera abana bawe. Ni nawewe utegerezwa kubigisha inzira yobashikana ku Mana imbere y'uwundi muntu wese. Ukwiye gufata umwanya uhagije wo kubana n'abana bawe no kubaha indero rupfasoni kandi rukristo bakiri kare. Ku murongo wa 11 Dawidi asaba ngo, ndangira inzira yawe Uhoraho, undongore mu nzira igororotse, kubera abasi banje bandyamiye.
Dawidi asaba Imana igishinga ntaye ciza imbere y'abasi biwe kugira ngo ntibamunegure. Asaba kandi Uhoraho kumuzigama no kumufasha kugira ngo ntamutetereze mu vyo akora. Ku murongo wa 12 ashishikara asaba ngo ntumpe abandwanya banje ngo bangirire uko bagomba, kuko ivyabo navyo ibinyoma bimpagurukiye n'abapfuhagira inzigo. Muri ino minsi ivyabo navyo ibinyoma ni vyinshi kandi biteye ubwoba. Hari naho keshi na keshi bigora abacamanza kumenya icabona c'ibinyoma n'utariwe. Usanga rero isengesho nk'iri rya Dawidi rikenewe ngo ntumpe abandwanya banje ngo bangirire uko bagomba. Iyo dusenga dutyo twizeye Imana irumva isengesho ryacu kandi no kugishura iragishura. Ku murongo wa 13 Dawidi yavuze ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera kugira neza k'Uhoraho mw'isi y'abakiriho. Uhoraho ntiyagira neza mu gihe ca Dawidi gusa. N'ubu munsi ukugira neza kw'Imana kuracibonekeza kandi nuko igitangaza. Naha rero Dawidi aca asozera Zaburi ya 27 abwira wewe nanje ati niwitege Uhoraho, rema umutima wawe uhumure, nuko niwitege Uhoraho. Witege Uhoraho mu kwama wiyeza, ngugumane umutima utagucira urubanza, utagira ubwoba bwo guhanwa n'Imana niyaza guca imanza. Reka rero dusenge. Mana y'ubuntu bwinshi kandi y'urukundo, Mana we muzigamyi w'abantu bawe, naho umuntu yoshika mu ntambara zikomeye, igihe akwegamitse ku mutima nawe wavuze ko uzomuragira amahoro masa. Dawidi asenza gusaba ngo ntumurekurane abo mugirira nabi. Ndasengeye n'uwo muntu yakurikiye kino cigwa yoba afise abariko bararondera kumugirira nabi. Mana umuhe kuguhungirako, umuhe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ahinduke umwana wawe nawe umugwanirire kandi umutsindire. Ndabisavye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.